Amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi, aha turi kumwe n'umukurambere agira abaturayagira. Amahoro cane Mutama. Yego me izina ryawe ninde? Yego. Mutama wewe woba warabonye amahasa? Narabonye. Yego. Bavuze amahasa ni iki? Amahasa utari babiri. N'abana bavutse ari babiri. Yego, tubwire imigigwa yoba yaragigwa igihe hari amahasa. Hata kiranga. Yego me. Nisize n'intuze n'ingwa mu maso hehe yagize. Yego. N'icumu n'umuhunda agashinga mu maguru bakamuzana agasebe kintuze kuntuze kumurinzi. Yego. Niko yicara ko akavumera. Kiranga yicara ku ntebe y'umurinzi. Yego me hanyuma rero akavumera. Afise n'icumu mu minwe. Yashinze hasi. Yego, none uwo kiranga y'abarinde? Nanga y'ikiranga nyine. Yaba ari umuntu canke? Yaba ari umuntu. Yaba ari umuntu. Yego me. W'umugabo canke w'umugore? Umugore. Umugore. Yego. Hama rero akavumera. Akavumera ngo ganza kiranga kimwe. Yego, uko rero niko vyagenda ku mahasa. Aho rero haba ari kuyasohora. Yaba akivuka. Akivuka rero haraza kiranga. Akavumera. Akicara ku ntebe y'umurinzi. Yego. Urakoze. Hanyuma rero imiryango nayo y'uwo mwana byagenda gute? Imiryango y'umwana yaragemura. Yego. Igasomba ikazana. Bakaza kwibarutsa yuko umwana yabyaye babiri. Urakoze cyane. Tubwire rero ikijanye n'umugemu mu gihe c'amahasa. Ikijanye n'umugemu nizo nzoga bazana bakazana n'ibyo kurya baba bagemuye. Kugira baze guhimbaza umunsi mukuru w'abana bavutse. Umuntu rero yagemura nk'ibiki ibyo bita umugemu? Yagemura nk'ibiharage, yagemura nk'intuze nk'inkengwa, ubusaza, amasaka. Yego. Uburo. Yego. Ibyo byose bagemura. Ibyo umuntu afise nivyo yagemura. Nk'inzoga rero agatura umubindi w'urwagwa. Yego, impeke barayizana. Byose itungo rifise bayazana. Inzoga y'ingimba bakazana, ubwo bakazana agatura. Agashikana rero ngaho uzanye urwagwa rero akagira n'ikiruherekeje. Nk'ivyaherekeza nk'urwagwa byaba nk'ibiharage, byaba nk'iki. Yego, agashika agatura rero nguwo niwo mugemu. Iyo nk'umuntu nawe umugemuriye atavyaye nk'amahasa, ibyo ukamushira nk'inkoko y'ibiharage, ukamushira ico gitoke, navyo baca bavyita ngo iki? Bavyita umugemu. Navyo nyene vyitwa umugemu. Abakugemurira ari ukunda kuha igitungwa kugira ngo umugabire. Akaba n'usanzwe w'umuryango akubwira ati nje kuraba inshuti yanjye turamukanye twumvikane. Turayaga. Yego. Uko niko vyagenda. Aho hose rero vyitwa umugemu. Ku mahasa bavuga ngo ni umugemu ivyo bintu ajazanye. Vyaba ibiharage, zaba intengwa, vyaba ibigori. Mu bindi rero w'inzoga ukaza uhekezwe n'ibindi bintu nk'ibiharage akuzaniye. Uwo rero n'umugemu. Ugiye kuramutsa inshuti, umugenzi kubera mukunda cyangwa ufise nk'igitungwa umusaba, naho nyene wazuzana ibintu nk'ivyo nyene bikitwa umugemu. Yego, urakoze cyane. Uje gusaba inka yazana inzoga. Yego. Yego. Uko niko byari bimeze kare. Uje gusaba inka nawe nyene yarazana inzoga. Yego, hanyuma rero ku munsi w'amahasa haba haje kiranga. Kiranga rero urumva yaba ari umuntu akuze. Yego, w'umugabo canke w'umugore? Yaba ari umugoregore akaba rero yiravye ibintu vyera. Hehe.
mu maso yavyiraba ku maso no mu misaya no mu misaya kose akantu ego bakavyita ngo iki rero ingwa bakayita ingwa hama akaba yambaye iki iciro yaba yambaye iciro ego iciro ni iki turanyuze impuzu z'ikivumuvumu impuzu z'ikivumuvumu nizo bita rero iciro amaciro nizo abantu rero bambara aho hambere zava mu biti imimanda ugasanga n'umugabo n'umugore bose nizo bambara urakoze uratubwira